Nimekuwa mpole sababu yani ukiwa romantic sio kugendera hejuru. Sinkorera kuri programme z'abandi kuko bavuga ngo abahigi benshi bayobeza imbwa. Umugore wa papa wawe atari nyoko bamwita mukaso. None umugabo wa papa wawe wa mama wawe atari papa bamwita gute mu Kirundi? Je sinzi ko ari mukaso ko mukanyoko umugabo yitwa umugabo wa nyoko. The time is now, put your eyes on TV, burning a new name, you better look for my CV. Kataki unume kata vesi hizi, mbona easy wote wana over. Yo, ongeza gear, I wanna challenge your rappers, Kenya's my new empire, a big crowd your king. Yo, I don't care for better the woes, tell Kak and Chris, Thun is my next screen, hey. Flow carding as a speak to be like graph. Uyu mwaka mtakoma need to watch him kill waffle. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV. Chakinyamakuru cy'amakibazo narabishije muvuga muri industry ya Buja Flavor, the number one channel of this industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukengurukira Imana. Hama dusubira dukengurira mwe bakunzi ba Bujahit TV. Randi kumwe na B face on the floor ndavibe bro. Fresh. Biraza neza. Birameze neza. Uraberewe bro, na utaribe. Defo yanje kabisa. Pendeza toze kwa kiato bro. Je kiato mwana kwanza ni fresh. Fashion yako nimeipenda kaka. Bana asante. Utapenda mpaka unachoka ndugu yangu. Sababu ndo defo yangu kupendeza. Yani wewe defo yako kupendeza ndo? Sana. Ni B-face on the floor n'umuraperi novuga je no bishamo baraperi ba mbere babegwa ngo muri industry ya plus 250 ngira subije bwa mbere babikubwiye B-face. Nukuri vraiment erega abantu barabona. Naho dufise amaso harimwe baraba umunori imirazi tu vois ariko bose barabona. Ubona imbere n'ubona imbere yiwe gwatoyi n'ubona ku ruhande bose barakanura. Rero ibintu vyiza ntibo biyobego. Amarenko mubona B-face yambaye agapira kirabura indani karikoro kandi se ko rap yuda B-face nawe yo business wayitanguye ga bro. Nabitanguye ifoko dushimisha abanyagihugu bacu aba followers abantu bakunda umuziki wacu kenshi baratu propose yuko kugira umuntu yerekana ko ari umufani wawe vrai kuko hari abantu badashaka kunshikira bataronka nimero zanje canke tutaronka aho duhurira mugabo kugira ngo abigaragaze avyerekane basi ku kintu ciwawe kijanye na brand nimba yambaye t-shirt yawe canke yambaye ishapo ashobora kumva nyene bimuryoheye kandi naje bikantusha kandi rero urumva business ni business tuduzizina tungere tumekinga ibicana. Yes man. Kandi dushikane umuririmbyi atudushigikira tumushikane ku. None nitwigwa turambara ngo African boy, nitwigwa turambara za Nike ntiwazibonye nga. No Supreme rayamba. Na Supreme turazambaye kandi naho tuzihungira mwe nizi. Uri umurundi rero je nibaza ko kwambara BF na kosa ririmwo dushigikirane tu amahera makiya cyane gose vraiment. En tout cas hariko nimero kuri ntuze ya kuma post yose turaza kugira mantuze ariko igiciro gisanzwe gihari t-shirt isanzwe ni 30,000 hama Lacoste ni 40 ni ziya zita pullover ya ma capuchon 60,000 urumva ni fresh tu none ubundi ho nitwirirwa turagura ibintu vya 100,000 ibintu vya 150 200 tariko namazi yaduteza imbere kandi inazi abafana bacu barahari ko turabona muri show turababona ahantu hatandukanye dutezanye imbere kujya wumva nyene ko kwambara St John ya PDD wambare na rap yuda fresh umuntu uzi kunda novuga flow za B-face kunda music ya B-face uratumiriwe kugura zino t-shirt za B-face on the floor cyane gose umuntu wese akunda kandi si ukunda flows ziwanje gusa kubera ko wabibonye ko n'ubu narahinduye ubusigi ndaririmba ndagira raga ndagira trap je nta namwe nimiri abantu bavuga ngo je ngurumva ngo wewe wakwefite hip hop none ngo hip hop wayihevye hip hop shaka kuyiheba kubera umuntu wese anzi kuri hip hop that's my style ariko bisigura yuko bizima swaga man niyo natangure this day bisigura yuko mukuririmba rap mukuririmba R&B canke dancehall canke trap nta muntu numwe nsaba uruhusha mugende mu business ndirimba kubera ko umuziki ntugiranye nawo style ntigiranye nayo nyeneyo ndasubiyemwo no wishoboye wenyene nanje ndazishoboye
kabisa kumbere ni rap Yuda rero yasohoye indirimbo novuga iri très romantique bro wabaye umuntu ari romantique sara muri ndirimbo man byagende gute uko byarakoroheye gamani oya je nsanzwe ndi romantique n'indi mission romantique gute yego sigura biface biranga umuntu ari romantique ndafise umutima wo gukunda je aho ndi rap Yuda kweri nanje birashika umuntu yumvise Yuda yumva ko ari ikintu cikiyudanye wapi Yuda yari umuntu mwiza hajya ntibibaze ngo izina ni ribi oya gusa yarahinduye ivyumviro gusa yarahinduye ivyumviro kandi nawe iyo ubonye amahera bro nawe biragucanguka buri nyene yari make ico gihe ari menshi blaz ariko nyene Yuda ni antuka no muntu mwiza mu majambo make no muntu mwiza ni Yuda rero yasohoye indirimbo je novuga iri kuri trending right now muri industry hano hose ni feedback mu isaha imwe gusa indabe yego hano hose kabisa kugira ujire muri video style romantique uje muri style y'utuntu twa R&B byagenze gute biface kugira uve muri rap gatoyi hama uyimukire gatoyi kwanza muri R&B ni kwera nanje navuze mu kuririmba style yero yose ntawe nsaba uruhusha niyo numva je ndi inspire nayo kuririmba yego kandi nejo ndafise kwatsa umuriro nkuko nama ndabikora mure kandi narijya wambye kuzo gufasha uzofasha umwanzuro wo kugira aco bitwaye je kugira ngo hari contrat mfitaniye na style ni wapi banyita umunyamuziki rero umunyamuziki ntaho yemiriwe nukuvuga bavuze raga bakumva slow bakumva zouk bakumva techno en général no muziki rero iyo baye umuziki nanje nkabandi umunyamuziki ndirimba iyo nshaka muri izo nasi ntori iyo nshaka bivuze ariko rero nari nkeneye ku ndirimbo tuba tuzi yuko za nuvuga z'inkundo cyane cyane tuba dukeneye zisoke n'amasanamu bifise byagenze gute usore audio yonyene bo audio yonyene igituma nayisohoye ubuwe niko nama ndabikora iminsi yose nta munsi numwe video na audio bisokana n'ubu rero ishobora gukurikira video kandi bizogenda neza n'ingene nyene abantu babaye surpris batari biteze ko je ndirimba je ndaririmba deuxième voix ndaririmba troisième voix ndishiramo ama baking ndazi kwantona ibintu byose ndabishoboye ndibaza ko bavyibuka muri Primusic naraserukiye intara ya Kayanza mvukamwo 2013 na 2014 ndafise certificat nta na rimwe bemera rap muri Primusic ariko kubera ko nanje mvuga ati jewe na partenaire hose iyi certificat niyo njika yes man anaingia mu raga anaingia mu R&B anaingia mu novuga muri dance akaje no muri hip hop hose nta namwe nimiriwe kandi ziri ko muririmbyi mwiza bafise ibyo bintu byose biface noneho uzoshakura no mu ma competition yose maze kubona ku isi umurapera agiye muri competition ikintu cambere bamusaba no kwiririmbira verse na chorus kugira bumve kuri capable yo kwiririmbira na chorus kwera ko nta ndirimbo igira chorus nta ndirimbo itagira chorus iyo iba ari freestyle ni yitwa indirimbo iba ari freestyle juste nyene ariko chorus nayo irakenerwa kubera bayite aciti citabirizo mu Kirundi kandi zire ko umuntu aba intéressé n'indirimbo amaze kumviriza chorus yes niyo chorus kawaida umuntu arashobora no kutamenya verse mu Kirundi mu kumutwe ariko chorus akayifata ku mutwe kubera ko ni ya majambo agumagaruka atatu ane cituma kenshi usanga indirimbo nyene aho uca hose bashobora kukuririmbira akajya konyene ariko umusabye ndirimbira ibyantuze ya kabiri arayumvuko kabisa jengi wana post kuri status ya Bface on the floor kuri WhatsApp bro nari nzi ko ari indirimbo ya hip hop kumbure ivya bimwe tumenyere biko biravuga ngo mu vya challenge ariko tumaze kubona indirimbo maze kuja ku mugaragaro ilikuwa ni muziki wa romantic Bface ni strategy ulitumia hao ilikuwa aje bro amna imigani je nama ndayica yego Jenda nama naci imigani ibintu byose nanditse warabisomye byari byagute kuri cover yari save the date save the date nukuvuga sini iyo ntabwo ari titre yari juste ntuze yari barujisira umunsi w'indirimbo Bface azosora ku indirimbo mu Congereza umuntu amenye ko ku munsi uyu n'uyu hazosohoka indirimbo voilà ariko sinigeze mvuga ngo yitwuko yari coming soon gusa wumva mwitege ko hariho indirimbo izosohoka lokate niyo yiyinye rero bayakirana ugweze kandi nabonye bayakiriye neza kuko ni benshi batari biteze ko ashobora kuririmba kujya ni benshi batari biteze ko Bface kumburi yosora muri bino bihe tube turimwo muri ibihe by'ama challenge barapere bagize imisi barimwo tuba tuzi ko Bface aza kusora indirimbo ya romantique oya je nanje naho ni miriwe
Bifese waravuze strategy ziwawe abarapere bandi bose umenga bose bimukiye muri ma challenge ama hip hop zabo afu ukokosa mwenye unatoka kidogo ukakuwa mambo mengine huko Bifese. Nimekwambia kwa kufanya muziki siombagi permission. Nta muntu numwe nsaba permission. Nkora ivyo numva nyene ko nkwiriye gukora na team yanje na programme zacu. Ivyo bindi navyo tukabifatira urundi mwanya. Bidakenewe turavyihoza kandi turabifisa akamaro. Ari wacha bibaza ko Bifese yabihevye. Imbwa ni hebi yarara bro. Ibirindiriye ko rigwira. Yego from. Kandi akabanyirigayo. Ucibibona? Agatoki kamenyereye gukomba kama gahese like this. Kabisa jengize imisi nkurikirana YouTube channel ya Bifese on the floor agiye mu Kayanza kumbore agiye handi mu ntara yose Bifese ajamwe atezwa gufata video agashira kuri YouTube. Ni kubera iki wafashe umwanzuro Bifese? Nukwereka abantu batari hano mu gihugu kwereka vyiza byo mu Burundi. Yego kuko ushobora kuba utari hano ukifuza kumenya imwaro hameze gute. Ushobora kuba utari hano ukifuza ingozi hameze gute. Ni kuvuga nkatwe kubera ko basanzwe bakurikirana n'indirimbo zacu. Ifoko bakurikirana n'ibyiza byo mu Burundi byose tukavyerekana. Yego. Kabisa kumbere Bifese ashaka kumubaza atuambie changamoto ziko zinapitikana ze ambazo ze anazoziona upande wake ku ruhande rw'iwawe Bifese novuga challenge canke ibintu ko bikora trending right now turetse gatoyi sindabitahura neza changamoto nazoziona kwenye industry right now. Changamoto mimi sijaziona. Hamna. Maana kila mtu ana changamoto zake bana kandi sio msanii tu. Muri domaine zose hari ibibazo umuntu ahura navyo nta kindi. Kumbure je ndashafise ibibazo byinshi mbaza Bifese ariko reka ntaco kumbure ndamusabe kumbure indirimbo azosohora atubwire. Ariko nyishu wari witeze umengo sio waronse. Bro, check it banakuretse. Mbwira numve nta kibazo. Right now tuko turana ama rappers bakora imba banovuga ibintu vy'ama challenge hari umurimbyi yasoye challenge kandi nawe yarakuvuzemwe Bifese bishimye ko ndamuvuga mw'izina ariko right now biko baravuga. Ariko tatwize ko Bifese nawe nyene aza gusohora Bifese bire kuriwe bose siwe wenyene ni benshi nta nabona harura ngo mpeze ariko igitigira imbitse kirahari tu ya Bifese twarize gukora ikiganiro bwa mbere muri plateau za Bujahit turatubwira yuko urarindiriye ivyo wari wateguye bikwire kwanze biri ku mutima 10 uzosohora kumbure n'ivyo urindiriye sinzi ko biri ku mutima navuze abarapere 10 abarapere 10 okay tufate abaramurano ngabarapere 10 Bifese kumbure gushaka kuno mwanya Bifese ntibarakwira oya ari habarenga ko nyene bimbura kimazi ataco numva bomfasha ndacarindiriye arabura batatu cyabura batatu mubabwire bakwire kumbure rero uzi yuko wiyemera uri mu rapper uzi yuko kumbure washobora kudisinga Bifese akabwira ati urashobora kuba witegura ukaja muri abo batatu basigaye yego kumbure ugazoteba gusanga bamaze kuba wa kane ntuzojamwe Bifese atakupatia success ndashaka gushira ko bonisi tu agashikirwe no kabisa kumbure Bifese rero no ndamusaba ikintu kimwe kumbure atubwire igihe yasoye indirimbo yarayisoye afise intumbero ya je nayisohoye mfise intumbero yo kuririmba nyene yego urukundo abantu bose bararuririmba kandi abantu bose barubayemwo urukundo nigo rugiza abantu nigo n'Imana idusaba nko kubafana ugacu ugimisaya Imana ntibishigikira ibintu nk'ivyo Bifese yavuze ati Jesse no kwibagira kumbure abakobwa zatubwa gusa none we nukunda kuri umuhungu turakunda none ariko hanini indirimbo zizuri nkunda abakobwa ne batsikunda cyane Bifese oya zikunda abantu bose none eske muri izo nkundo abakobwa barikunda canke bakundana n'abahungu bakundana n'abahungu nimba bakundana n'abahungu kweri ubishize ku bakobwa hanini nico nkakujya Bifese hanini na urimwe rega upfa kwihagarara ko tu uruhande runini nka percent nini ya cyane n'abakobwa Bifese Jesse ndabibona je mbona yuko bose indirimbo ayifirinza arayifiringa simpaka ngo ibinibi yes ego abafana bawe tumenyere yuko benshi bakunze indirimbo zawe za hip hop uko bagiye muri R&B ho bona vyakira gute Bifese vyakira neza nakubwiye still ntigiranye neyo nyeneye n'umuntu ayishoboye gusa essentiel nuko ndaririmba neza none kubwaho wumvise na dekonye canke sina dekonye kandi ntubu mu hypocrite nkuko usanzwe uri hypocrite nkuko bivuga urumva nkuko usanzwe uri hypocrite ntubigire nka kujya oya ugenda ubivuze neza yuko indirimbo ibishe canke indirimbo iraryoshe bro voilà kandi kindi naco nokubwira nuko nawe watubwiye yuko waririmba R&B wabaye muri rya ndirimbo wabaye mu rapper yego byose ndabikora nawe mfisaba uruhusha oya kidogo tu uno munsi ni rap romantic in the players tunataka sasa kidogo tu ni jambo rimwe nkunda umukobwa mwiza kandi tuvyumva kumwe niyegera maramaza
twahisemo kuba umwe kugira tuba ku rugo rwiza tunapendana sana tena tunaelewana sana dushimira Imana yaduhuje tukabana yeah man kama kawa kibe ikijama kigombye kuraba ikijama kirashobora kuba wigombye uraba umuntu ari romantique roroha nk'umuwi bro yani nikiwa rap yuda na kwa mkavu yani fresh kumbure jewe Bface arane ubwoba hauza wumva ngo ejo Bface ngo wanataka kufanya mariage nzo mata ngurimba ma R&B bro mimi nantia woga kesho tasikia natupatia ma invitation mu mariage abari vya R&B bose burya baragize mariage umunzi ubuntu murapere Bface ngina muri R&B kumu murapere ntigera rongo ni gakera abantu kanya kumbe nawe ufise za mind kweli Bface no mviriza bashite kuvuga mbona yuko rap ari umuziki nk'indi none kumbe uri kurayishira ku mwebwe muvuga ibiriho Bface kandi muvugisha ukuri kenshi hanini n'urukundo ntiruriho urukundo rurahari ariko ni gake Bface ni gake mugabo nitwobiha umwanya muremure urumva mu Burundi unga mu Burundi abaraperi kenshi kitubimvise mugize rap bari we kudisinga cyane Bface sinzi gituma oya none nk'indirimbo zanje zose nizo kudisinga ngaha nini jewe mbwira indirimbo zose zanje mfise challenge zitarenga zitatu izindi zose ni iz'ubuzima izindi zose ni kuryoherwa hera kuri namba moja uje ku ngoma ziwacu zirigisha uje kuri siko yari irigisha stress irigisha urumva ibintu byinshi indirimbo nyinshi cyane ni sukuvuga ngo ni beef canke ngo ni iki iyo bikenewe urabikora kubera ko birarekuwe muri hip hop yes kabisa birarekuwe muri hip hop mbeho Bface arafata umwanya akavuga n'abafana biwe cyane turayaga muri ntuze mu ma commentaire turishurana cyane gose nka commentaire yego ku ma YouTube canke ku ma Facebook ku ma Instagram turablaga hariho n'abanshikira tukayaga inbox hariho n'abari muri team zanje za TBF yes hariho n'igihe tugira n'ama rencontre tukaryoherwa tukayaga kuvyerekeye umuziki wanje kwera iyo ufana umuntu uramukurikirana nyene ukamusupporting bisaba iki kugira ngo umuntu aje muri yo domaine y'abafana bawe Bface bisaba kuba nyene atazanwe n'urusaku ukazanwe n'urusaku yego uzanwe n'urusaku nta mpamvu yo kuhaba ugendo mu bivyi wawe by'insaku kwera twe ntitubaye kubw'insaku tubaye kubw'akazi turakora tukaguhereza ibintu vyiza bo ivyo bindi navyo biba bikuzanye ukavyihoza ugakora akazi kawe tubeya Bface ubuheruka twaragize ikiganiro wari kumwe n'abandi baririmbyi novuga abaraperi babishoboye cyane Bface gute umwanzuro ya projet iracabandanye no kubafasha kuvata mu mugongo cyane yego hariyo partie ya kabiri binashotse ni ya gatatu ariko urumva ntizokurikirana kameme nizokurikirana ariko zirafise nyine amantuze zirafise programme zazo zizotegerezwa ariko nizire mu ndirimbo zose uri gukurikira Bface siyo onye canke navyonzi biravana niyo twahisemo kubera biravana kandi na periode tugezemwo nimba je mpisemo gusohora indirimbo imeze ukunuko biba bivanye n'umwanya sinkorera kuri programme z'abandi kuko bavuga ngo abahigi benshi bayobeza imbwa rero ushobora kumbwira ati gira ibi ugasanga uranze imico ariko ugasanga jewe nanje na team yanje twipanze tukavuga dukora ibi nibi tukabona ibikenewe n'ibidakenewe twenze tubaserva nabo bakakira uwo bitaryoheye nakunda rapowesha ashobora kuzoba satisfait mu yindi kurikira warakoze ryari indirimbo novuga udisinga abaraperi bo muri Kenya ho feedback barazironse Bface feedback burya narazironse ariko iyo ndirimbo nakoze ni activity nk'izindi nakazi nk'ubundi buzi nibaza ko kwisi yose warabibonye yuko activity zose zahagaze kubera coronavirus sivyo rero nimba vyagenze gutyo ni malchance kubona yaguyemwo ni nkuko nundi akora business aja muri Chine yabihagaritse ni nkuko nundi aja muri Amerika mu bintu vyiwe yabihagaritse kubera ko ntahaca ikindi cya kabiri abantu bose barugaranye bari muri confinement none mu Burundi dutembera bro nubona unyegera gutya abandi ntibabire kuriwe ariko nyine urumva nivyo gushimira Imana urumva nta muntu yoja kuguchallenginga kugudisinga ari muri confinement adafise studio mu nzu bisaba ko ashoka hanze mugabe iconzi coco hariho demande zika kuri zine narivuze nk'abaraperi barenga 8
ariko harimo nk'abaraperi bane bashaka kwishura kuko barazi challenge cyarico barazi ico umuziki wa hip hop usiguye barazi neza yuko ntibagira ico bakoze kuri ya song mu Burundi fan base barayironga yes ariko bice bihurirana niyo ngorane tuzoje turindira ibindi bikurikira Nimba atari banga Bface abo baraperi ni bandi bo muri Kenya bari bashaka kwishura Rwanda bavuga ko deja ntivyanabaye ariko barashobora no kureagisa after ya corona hama bakayisohora byose birabaho yego na gahunda zabo ntazonzi Bface nashukuru sana kaka na mimi nashukuru bro leo nimekupenda vizuri leo Bface anakuwa mpole jamani nimekuwa mpole sababu ukiwa romantic sio kugendera hejuru kandi nsanzwe ndumuntu atekereza ngabo nyene atera inkuru kandi yankubujinga bro yankuburofu yankinsako jwa ako ndino bimeze fresh nta kibazo vraiment jig nanje naryohewe mwanyakiriye neza kuri Bujahit mani bahizagire cyane The time is now, put your eyes on TV, burning your new name, you better look for my CV. Kataki unumena kata vesi hizi, mbona easy wote wana over. Yo, ongeza gear, I wanna challenge your rappers, Kenya's my new empire, I'll be crowd your king. Yo, I don't care for better the woes, tell Kak and Christopher is my next screen, hey. Flow cardinals is speak to be like graph. Uyu mwaka mtakoma nitawatcha mkiwa wafu. Hofu, wana farewells a while. Wajinga nyie sasa itakula kwa mine baba la baba ya Jans Kango mjeku plana hisia zao zimegonga kichugu wapata bani jangali wape nafuu zangu niko mitaani jina lena ye ya juu boni na Oktoba pizo kagonga mwamba ka disaster na wakabana na wapokonya namba yeyo reka tugeza bro abantu bavuga kijo giswari ngo se chiwawe ariko ngo ni chiwabo lugha ina mwenyewe ndugu yangu sisi tunachonga kila lugha kiwe Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa. Yani kwenye RFM namaliza kuchapa yani interview ya Kifaransa. Unaweza kweli? Somo bana. Unaweza kweli? Nakwambia kila msanii namshauri kujua kujifunza lugha sababu unajua ukiwa international ni lazima tu ndugu yangu. Mbona Kirundi hawakielewi sio international? Maana yake ni kibembe naongelea. Mbona unasema hicho ni Kiswahili? Maana yake nilikuwa naimba nini? Nilikuwa na chana nini? Chana Kiswahili. Kiingereza. Sasa unaniuliza kama Kiswahili sio chana. Kuna watu wanasema Kiswahili sio chako kwa sababu vina za Kiswahili. Ya nini? Si Kiswahili? Ndio nenda hizo kuongea na kuandika tofauti. Amna. Mimi ni mwandishi mzuri sana. Unajua sana nyimbo zangu nyingi tofauti. Kuanzia Kirundi, si unasikia na Kiingereza nimeanza kuchana. Yeah, talk very well brother. Kabisa. Jamaican Niki Jamaica bita patwa. Yeah man, creator. Unajua nina the place on the flow. Yeah. Kulize kuribize. Yo what's a piece kulize the dize easy on the flow in the players. Bujahit is 3 man. Yeah, kama kao. Kumbere lugha zote. Kumbere Bface we uzimigani kumbere arakantu ngize imisimbaza kumbere washaka kwadufasha. Ngize imisimbaza abandi bantu baririmbyi. Ndakibaze. Warashaka kumwenda Kirundi nk'aba vacances ndakibaze. Umugore wa papa wawe atari nyoko bamwita mukaso none umugabo wa papa wawe wa mama wawe atari papa bamwita gute mu Kirundi Jijo nta transi from nzi nyene ko ari umuntu aba yinjiriye mama wawe mu Kirundi ni nyoko uwinjiriye nyoko je sinzi ko ari mukaso ko mukanyoko umugabo yitwa umugabo wa nyoko yitwa umugabo wa nyoko sana bro none siko oya nkosora niko na forma sikuna sijui na uli umugabo wa nyoko kubera ko nimba ari mukaso urumva uye narace yitwa umugabo wa nyoko sana bro urumva nta bariso none turahejeje kweli tugire gute na mema tubandanye none kuri busy unanifurahisha sana tuandevu kaka bana yani kwa kisi uache ndevu tuzi yote wenyewe na Monsieur Rose ni Bface on the floor kama Plaza acha tuachilie tu hapa tukimari yani bavuga mu Kirundi ngo abakunzi nibaherera mu mubindi tuzosubira rero inshallah Imana ibikunze on the mic ya Beni ari kumwe na Bface on the floor rap yuda murapere abegwa cyane yambaye amagrama menshi cyane novuga ya argent ni zahabu cyangwa ni argent bro
gushikiriza hano uramenya ya jamani amahoro basanga basigaye boro basanga oya niba ari arja imaze kwera ntiba ari iyo vrem ndugu yangu bari soft canke arja uswate kibari ikintu bakoze mu isafuriya kibati nk'ibyo mu mpimba tuba ibintu nk'ibyo so rero bye on the mic ari Benny behind the camera CK professional yeah man Benny bless kama kawa Bujahit na the players gize subscribe nibibaze ngo burya ngo ntuzo buduteje imbere abaduteje imbere sana yego ariko commentaire bagerageze bakomante n'umutima mwiza kubera ubishizemo intambaro cyo gwara umutima mini rasta ari abantu usanga ariko arakomanta bidesharge bakavuga ibyo bintu ariko nivyo commentaire yose irafise kimazi yeah man bless mwakoze cyane man bayizagire kangende ntaravyibagira rero mundamukiriza abo muhira sawa